tugumbire twese ico noyeli ivuga, ico itubwira. Mu yandi majambo, tugumbire igitangaza cabonetse uyu munsi wa noyeli. Igitangaza cabonetse naco ninde? Ni Yesu Kristo. Noyeli nziza, noyeli nziza, nimusangwe noyeli nziza, nimugumbire noyeli nziza. Yesu ashimwe. Barongozi, bene data dusangiye ikorwa, noyeli nziza, mugubwe neza. Twumve twese twashengereye noyeli y'ukuri, atari gusubiramo gusa, atari imigenzo gusa, oya, kuko aho dukwiye kuhagabira tutabaye maso twoca tuba abantu ibintu vyipasa gusa bikaba bisanzwe. Ariko hariho ibanga, harimwo ibanga. Ego turiko turayihimbaza, turiko turahirimbira Imana, dushima icyo Imana yadukoreye, mugabo kandi hahirwa bamaze kugumbira uwo mwana. Hari uwanditse ngo ni Dawidi yanditse ngo mugumbire urya mwana ntarire, mugumbire urya mwana ntahave uburake bwiwe bugaruka bukatugira gute, bukatugirira nabi. Yesu ashobora kugaruka tukiriko turahimbaza noyeli gusa, sivyo? Ashobora kugaruka, ashobora kujubona mu kanya gato. Nico gituma hahiriwe uwamugumbiriye, uwamwakiriye. Ndagiye kure rero, nagira ngo dusangire amajambo twasomeye muri Yesaya no muri Luka ntatebeje. Uyu n'umunsi kubazi guharura, kubasoma, kubamaze kumenya ingene imyaka yo hambere yaharurwa imanuka uvuye hejuru. Yesaya yahanuye, yatumwe n'Imana canke yabwe n'Imana ya majambo, hagisigaye imyaka hafi amajana 8 kugira ngo Yesu aze, hafi amajana 8. Uyu munsi tugeze mu myaka ingahe? Umanutse yaraheze, ubu turi mu myaka ingahe? 2024 tugira twinjire na 2025. Ubu turi hafi mu myaka hafi amajana 3, pite 3,000. Yesu yaraje, Yesu avugwa, Yesu ari ku nganji, ariko arakiza. Yesaya abivugishwa kugira ngo abantu bari mu bihe bigoye, cyane cyane murazi ko Ancien Testament ivuga cyane cyane ku Bayisirayeli, ku Bayuda bari kiya gihe, uko bari baragiriwe neza n'Imana kubw'urukundo rwayo, ikabakura ahantu, ikabajabutsa, ikabashikana mu gihugu. Hanyuma mugabo ntibaretse kwama bariko barasubira inyuma, bariko barasenga ibigirwamana. Ugasanga kenshi baranyazwe, batwawe ari nyagano, bari mu mahanga, bacurwa bufuni na buhoro, bari mu mubabaro, bari mu mwijima, batagira umwidegemvyo. Yesaya arabihishurirwa, atumwa n'Imana kugira ngo imbere yuko bagenda bo Bisirayeli, imbere yuko bagaruka, n'igihe bagarutse akama babwira ati yamara mukunde uhoraho, musenga Imana y'ukuri, murihe kwifatanya n'ibigirwamana, gerageza kudaci imanza zingondagonde, reka kurya ibiturire, reka kurenganya, reka kugira ibi n'ibi. Ariko kandi abantu bakaguma bari muri za ngeso mbi zo guhesha, zo kugayisha Imana yabagiriye neza. Muri uyu munsi igituma tuguma twibukanya nuko ataho dutandukaniye n'abico gihe. Ico gihe kuko icaha Bibiliya itubwira ngo bose bakoze ibyaha. Yesaya ahavugishwa aya majambo kugira ngo ababwire yuko ibyaha birashoboka ko bikira, umuntu agahinduka. Yesaya avugishwa iby'umuco, umuco kugiye kubarasira. Abari bicaye mu gitutu c'urupfu, abari bicaye muri muntu urinde,
ni ukuvuga ngo mu mwiza w'umuzitanya abari baremerewe n'agacinyizo k'abandi babahahaza, abari mu byaha bitandukanye bagiye kugenderwa, bagiye gushitswa kw'isezerano ryo kugirirwa imbabazi. Erega twagiriwe imbabazi, imbabazi zaraje. Nicyo gituma Yesaya agira ati ntibuzosubira kwiranira ukundi kubahoze ari mu mubabaro. Satani niwe atera ibyo byose bituremera, bitubabaza, niwe atuma imitima yacu isubira inyuma, ugasanga ijambo twumvishije rica mu gutwi rikaserukira mu kundi. Ijambo twumvishije turiko turarifata ko ari ibisanzwe, mugabo Yesu yaje kugira ngo noneho abisoko, yaje kugira ngo abisoko, kuko uyu muco ni Yesu wari kuravugwa kugira ngo noneho abo bicaye aho hantu muri uwo muzimagiza bawuvemwo, bawuvuyemwo baronka inkomezi. Kuko uyu munsi kenshi araho tugerageza tukagira ibyo dushoboye n'iby'ukuri, twagerageza kwinanata, mugabo mu nkomezi zacu biragoye ko tubandanya urugendo. Mu buryo dukora, mu buryo tuvuga, twiyumvira, shetani yama ngo agendagenda nk'intambwe arondera uwarotsa. Bituma rero twama mu ntege nke, twama tukora ibitajyanye n'ubuntu bw'Imana twagiriwe. Usanga tunyuranya, twaje mu ngoro y'Imana, turasangira ku meza meranda, barabatiza, barakomeza, barashingirwa, bariga inyigisho ku munsi, mugabo ntumenye ingene byagenze, ntumenye intambara iyo zivuye, ntumenye intege nk'ingene zaje. Ugasanga turiko turama ivyamwa bitari iby'abakristo, bitari ic'Imana yatubwiye. Nico gituma Bibiliya itubwira yuko dukwiye kumenya, tukamenya, tukagumbira uwo mwana, tukamugumya, akaba uwacu, akaba mu buzima bwacu, kugira ngo za ntege nke dufise azihinduremwo inkomezi. Kuko mu majambo tuvuga, mu bikorwa dukora, haraho usanga twagiye kure, twagiye mu bitagira ikimazi. Yesaya rero avugishwa amajambo akomeye kugira ngo atubwire uyu mwana w'umuhungu uwo ari we, ico ari. Kuko uyu munsi haraho tumufata nk'ibisanzwe, haraho tumufata ibintu bisanzwe, ni umwana w'Imana, yaradupfiriye, tukakibiririmba. Mugabo mwumvishije aya majambo, n'amajambo ubundi yari kudutera kubanguka, twagira umwete. Nk'uko Bibiliya tubwiye ko umwete w'Uhoraho wabishikije, natwe tukamenya ngo Imana yashikije iki yari yaravugishije Yesaya kubw'urukundo rwayo. Kuko yagira ati aba bantu ntibakwiye guheranwa n'umwansi, ntibakwiye kuguma mu buja, ntibakwiye kuba mu hantu bama bari abantu b'intumva b'intabarigwa, ntibakwiye ko baba munsi y'agacinyizo. Oya, bakwiye kwigobotora. Uwo bagobotora rero ni uyu mwana w'umuhungu. Agira ati duhawe umwana w'umuhungu. Nanye ndavyumvira ko cyane umwana w'umuhungu mu muryango. Umwana w'umuhungu aranezera iyo avutse. Sinzi ningira ni ku munsi w'Imana nabonye warazanye umwana bamwiseyo nindega ni Joshua ninde wamengo nyene igitangaza nyene cyabaye. Kandi koko nigitangaza, uyu munsi murabatije abana, nigitangaza. Imiryango iranezerwa iyo habonetse umwana, na cyane cyane iyo aje nako nta gihe ataza. Mugabo hariho n'abaza mu nzira zindi mbi, mugabo baje mu nzira nziza, nukuri baranezera abana, yaba umuhungu cyangwa umukobwa. Hano rero ho bavuga ngo umwana w'umuhungu, duhawe umwana w'umuhungu. Aho harimo akantu, harimo ibanga. Imana ingene yateguye uyu mugambi, wari umugambi umeze neza mu buryo yagira iti uzoshikana abantu kugakiza. Agakiza gaciye mu kwitanga, ntibyari byoroshe. Uyu muhungu amaze kuvuka ariwe Yesu Kristo, ego bamuvuze ngo ni Imana y'ubushobozi, umukama w'amahoro, data wa twese ahoraho, n'ayandi majambo bavuze kuri we. Mugabo kandi yavukiye ahantu hameze ukuntu, ahantu mu bukene, ahantu horo, ahantu hagayitse, abyagwa n'abantu basanzwe. Mugabo kandi baye udasanzwe, kuko icyo cyabaye ikimenyetso cyerekana ukwicisha bugufi kugira ngo ashike ku mugambi Imana yari yategekanije w'abantu ko bacungurwa.
maze agendera iryo banga. Ego biramugora, arababazwa, ariko barihangana kugeza ngo ku rupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba. Nico gituma uyu munsi tudakwiye kubifata minwe minenerwe. Oya, ntidukwiye kubifata ibisanzwe, ntitubifata ibisanzwe. Yesu Kristo umwana w'Imana kugira ngo yambare umubiri, kugira ngo adupfire, kugira azuke, kugira ngo uyu munsi yicaye iburyo bwa Data wa twese, ntibyari byoroshe. Oya, ariko kandi yari inzira kugira ngo ugomba wese, nicyo gituma ngo ugomba wese naze, ugomba wese naze, ahamagara abarushe n'abaremerewe kugira ngo abaruhure. Nicyo gituma atahandi agakiza kabonerwa. Niko Paulo yanditse avuga ati, aha munsi y'ijuru nta handi, nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru dushobora gukirizwamo kiretse izina rimwe risa ry'uyu muhungu yitwa Yesu Emanueli, Imana mu bantu. Nico gituma tudakwiye kubifata buhoro buhoro, tudakwiye kuririmba gusa, tudakwiye gusenga gusa bisanzwe, tudakwiye kugira iyi migenzo gusa. Mugabo ube wicaranye, uburyamanye ibanga, uvuga uti uyu mwana naramugumbiriye, uyu mwana naramwakiriye, kandi ngo ufise umwana ngo afise ubugingo budashira. Kuko Yesu yaje kugira gute? Icamuzanye yaje kuronda no gukiza icari cazimye. Nico gituma umumarayika yati abwira Mariya, nabwira Zakariya, abwira ntuzeye Yozefu n'abandi ingene bintu bizogenda, na cane cane ko ugiye kuvuka ari afise izina ryitwa Yesu. Yesu risobanura agakiza, kandi agakiza ni ukugira ngo dukire ibyaha. Dukiza ibyaha turonka ubugingo budashira. Tufise ubugingo budashira duce twama ivyamwa by'urukundo. Dushobora gukunda Imana, urukundo rushitse, mbere no gukunda bagenzi bacu. Naho hari ubuzima, naho hari ukuri, nuko Yesu yaje abisoko y'imigisha, imigisha irimo agakiza. Nta handi hari isoko y'umugisha witwa agakiza. Ugombe wiruke hirya no hino, ugombe ukora ibikorwa bidasanzwe, mugabo udaciye aha muri iyi nzira ya Yesu ariko araduhamagarira, ntibikunda. Uzoruha, uzonanirwa, uzobivamwo, kuko waciye mu zindi nzira. Bibiliya itubwira ngo uwurira ahandi, ni Yesu yabivuze, uwurira ahandi aba ari gisuma, aba ari umwambuzi. Nico gituma dukwiye gutumbera uyu muco Yesaya yavuze, urasiye abantu bari mu mwijima, abantu bari mu gatengo, abantu baremerewe. Umuco urabarasiye. Ese icomba muri Noyeli ukarasigwa n'uwo muco, ukagenderwa n'uwo muco, kugira ngo ibyo byari bikubarayeko, ibyo byatuma widoga, byatuma unanirwa, byatuma ugira agahinda, byatuma bigora ko uhaguruka ngo ukorere Imana, ibyo bitsindwe nuko urasiwe n'uyu muco. Umuco uje uva mu ijuru, kuko iyi ni message y'ijuru. Kuko Imana, kubw'urukundo Imana yadukunze, niko rwatumye ikora iki gikorwa cyane tuko turahimbaza uyu munsi, kuduha Yesu kugira ngo atubere ubugingo. Umuco ni Yesu, ni Kristo, ni Mesiya, ni Emanueli mu bantu. Uyu munsi utumva ku kayaga, utumva uwo munezero, utumva ayo mahoro, utumva ibyo byizigiro, uri hehe? Uri mu biki? Uri mu biki? Itabyaye inyana ikibyara ishuri. Utari muri Kristo uri ahandi hantu hatameze neza. Reka ndahavuge, uri kwa Shetani. Nta nzira zitatu, oya ni zibiri gusa, ni kwa Yesu canke kwa Satani, ku Mana canke kwa Satani. Nico gituma uyu munsi ndaguhamagarira, ndagutumirira gufeta Noyeli y'ukuri, atari migenzo, atari ugusubiramo gusa, ariko w'ubuzima. Turiko turanezerwa, kandi ni byiza. Twararinze nayo ndirimbo nezerwa cane wasiwe n'abantu bayirimwo. Mugabo uyu munezero duhamagarirwa n'uyu muntu yahishuruye indirimbo ni umunezero nyabaki. N'uyuhe? Nuwo kurya no kunywa tukaryama tukaruhuka? Oya, kumengo hari imitigito myinshi, imiteguro myinshi yo kuhimbaza Noyeli, haba mu ngoro y'Imana, haba hanze y'ingoro. Bigenda gute? Turi mu nzira yihe? Turiko turategura koko Noyeli izotuma tubona Imana, canke nugira ngo
tunezerwe, nabyo si bibi, ni byiza. Mugabo hahirwa abaryamanye iryo banga, hahirwa abakira urwo rukundo, hahirwa abagize umwete wo kurondera iyo Mana biciye muri iyi nzira imwe gusa dufise, ari we Yesu Kristo. Aya majambo rero Yesaya arayavugishwa ati duhawe umwana w'umuhungu. Yavuze ibimuranga, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, azogira gute? Azokwitwa igitangaza, azokwitwa igitangaza, hanyuma yitwa umujenama, yitwa umwana w'ubushobozi, abe data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. Ibyo bisigura iki? Imana n'urukundo, Imana n'urukundo. Ibyo bimugize erega yarigeze kuvyiyambura, aremera arapfa, kandi yari afise ubushobozi, kandi yari data wa twese ahoraho. Mugabo aremera asiga byose, ati ndazi mission Imana yantumye mu isi ni ya yindi yuko nzopfira abanyabyaha kugira ngo baronke nabo ubugingo budashira. Ariko kandi umengo turabifata ibisanzwe. Ndabifurije uyu munsi kugenderwa n'uyu muntu adasanzwe, iyi Mana idasanzwe, na cane cane mu buryo bw'impwemu. Iyo aba twabishurirwa, twogize uyu mwete wo kumurondera hasi hejuru, kugira ngo ntiduhava dusanga twambaye ubusa, ntiduhave dusangwa turi hahandi hatuma Yesu adupfira. Ariko aragomba ko tuhava nk'uko abisirayeli bakugwa mu kinyago, natwe Satani yama yatunyaze akatugira abaja. Reka dukure mu buja bwa Satani, reka tubohore, adukure mu byaha, reka tubohore, adukure hahandi tutokwikura. Nta muntu yikiza, nta muntu yihesha ubwo bugingo kiretse kwizera Yesu Kristo wenyene. None ntabatebeje kuko umwanya ugiye. Waramwakiriye, waramugumbiriye, waramwinjije, uri mu muco wiwe, ukorera habona, ntaho ukorera mu mwijima, ntaho ugendera muri wo, ntaho usa n'umuntu mengo wibagiye. Tubibwirwa gusa mu ishengero, hariya tugeze mu ngoro, mugabo hanze n'ahandi. Nako si hanze gusa, kuko uyu munsi yaba ishengero ry'Imana ryashingira intahe Yesu Kristo aho rigeze, abakizwa bobaye benshi. Mugabo birababaje ko hari igihe twugara inzugi kubw'ibikorwa bibi dukora, tukanabikorera mu ngoro y'Imana, ugasanga n'intambara gusa ziriyo. Birababaje, si ibintu byiza na gato, aho abakristo usanga ari bo bazibira, babuza binjira kuza ku Mana, babuza binjira kuza kuri Yesu Kristo, bitewe n'imyifato bagirira mu ngoro y'Imana, bitewe n'imyifato bagirira mu kibano, aho babaye, aho bagendera, aho bakorera. Ugasanga koko birababaje ko tudashingira intahe Yesu Kristo ngo menyekane ko turi abana b'Imana kubwo kumwizera. Muri iyi minsi hari ibibabaza maze kuje kubona, ugasanga n'intambara, ugasanga umuntu ntasinziriye bitewe n'ibivuye mu ishengero ry'Imana. Birababaje. Nimba hari ibintu byo kubabaza, ibyo bikubabaze, kandi ugira uti mpisemwo kwiyeza no kwama nsengera abantu bameze nk'abo, abo babuza abandi kwinjira, ntibinjiye ubwabo ngo babuza nabo kwinjiye. Birababaje. Dukwiye guhindura, dukwiye kwakira isezerano, dukwiye kuba mu isezerano, dukwiye kuba abantu bazi ico bakurikira, atari gukurikira ubwije, atari gukurikira idini, atari gukurikira imigenzo, naho tubikora ari na byiza mbere. Ariko ibanga niri nuko twinjira muri Kristo, nawe akinjira muri twebwe, tukaba abana b'Imana, tugasenga mu mpwemu no mu kuri, tukagendera noyeri y'ukuri,
tukafeta noyeli y'ukuri, tukafasha abandi kubashingira intahe. Ngira ngo ndangize, uyu munsi wo buri mu gahinda nk'uko abisirayeli bari mu gahinda, wo buri mu kinyago, satani yarakunyaze, yarakugize imbohe, wo buri hatavyizigiro. Nagira ngo usabe turangize dusenga kugira ngo tubohorwe. Reka ndabasabe iri kiragwa nyene, mfata ya ndirimbo y'amajana 329, amajana 329, duca tuyisengerako, hanyuma habe kuyaga abayaga, duhejeje duce dusenga. Amajana 329 tuca tuyisengerako, hanyuma ko ari noyeli yacu, imvura ikigwa, abaramukanya baramukanye, abaganira